ndabaramukije cyane abakunzi ba Royal TV muri ko murankurikirana bivanye naho muherereye ni Bella shaka kuri micro za Royal TV nkuko musanzwe mumenyereye uno munsi turi kuwa kane n'umunsi nkuru nyigisho ushobora kuba ugwaye canke ufise ikindi kibazo cyo mu buzima ni wihangane c'est la vie qui change byose bizogenda neza kandi ibihe birahinduka nta mvura idahita kandi ngo nta joro ridaca uno munsi naguteguriye inkuru nyigisho y'umugore yaciye inyuma umugabo wiwe kuma umugabo yaramukonesereye ahita afatana n'uyo muhabara bari kumwe ati rero vyagenze gute iyi nkuru ni inkuru ndende cyane ndagusavye ufata agatebe wicare kugira ngo uyikurikirane ido nido ukuntu vyagenze wumve naho vyaciye wumve yuko barimwe amakosa canke atamakosa uyo mugore yari yakoze. Ni inkuru rero dusanga mu gihugu ca Cameroon aho hari umwigeme yitwa Maya n'umwigeme yakuriye muri famille ikenye cyane yakuriye muri famille wabo hari ibibazo ku buryo n'uwagwara atabwara uko yivuza. Maya rero amaze kubona ko ivyo bintu biruhije umutima wiwe akeshi bararubusa akeshi abavyeyi bakunda kwidoga namwe murabizi uri umwana ukavukira muri famille ugakura ugakwiza plus de 18 ans atacu ushobora gufasha abavyeyi bawe birababaje cyane ku mutima. Maya yafashe decision yo kuja kuba mu gisagara arava aho baba agenda kuba mu gisagara amaze gushika mu gisagara ubuzima ntabwo bworoshe nta nshuti yari afiseyo nta mugenzi nta muvukanye ntari n'umuvandimwe. Maya rero yaragiye mu gisagara arashika acashikira ahantu hari akabare niho kuca asaba akazi aravuga ati nubwo mu akazi ko koza amasahani ariko gashobora kumpemba nkaronka make norungika muhira byo babimaze nkaronka uko mfungura naho njyama gusa nkaronka naduke norungikira muhira iwacu byo babimaze. Ariko bamubwira bati ntabwo dushobora kuguhereza akazi ngo tuguhe naho urara n'abavyoshoboka ko tugwa akazi ugasereva mu bandi kuko Maya physiquement yari afise umubonekano mwiza yari umwigeme ari presentable yari umwigeme mwiza kujisho. Rero Maya aravyemera niho rero baje gukora akazi aratangura gukora akazi kuko batangura après midi barakora bugara mijoro cyane rikuze bugara mu masasta z'ijoro 0h 1h kuko hariho benshi baza kunwa bagaterama bikaba ngombwa yuko ari butahe muhira bwije. Rero niho Maya rero aho hantu yakorera haraza bigeme baje kwidandaza abigeme bajya bigurisha umubiri wabo abo bitwa abamaraya. Niho rero Maya amaze gushika aho hantu hageze ko ataha abona ati nta office ho kuja arasohoka kuri portail abona bigeme ko baridandaza arababwira ati mbega Jeff ikibazo kimeze kunuku ese mwofasha mukamindaro aho nozandarara ko je mvuye ruguru kandi niho ngitangura akazi. Harahuga batatu basanzwe babiri babana uwundi ntibabana barambwira ati nta kibazo twebwe wimenya kujya twoguhereza indaro nawe urabona ivyo dukora wo kuyumvira nawe ukaraba uko vyogenda ariko mu kuriha inzu wozurazana make tugacanga tukariha inzu kuko bobo bashaka nyene bibanira ari abakobwa benshi bashobore kuronka amafaranga yo kuriha inzu bashobore kuronka ukuntu ubuzima bwabo babo planifia ku rutonde. Rero niho Maya ukuntu vyaciye bigenda baramuhaye indaro abakobwa batangura kubana. Rero umunsi wagiye ku kazi nyene ka misi yose ako yakora aza guhura n'umuhungu bakuranye iwabo ruguru. Uyo muhungu yaramaze kuza mu gisagara yaramaze gutera imbere yaramaze gutera intambwe kandi yariko yitegurira kuja kuba hanze. Umuhungu akaba yarasanzwe yarakunda Maya kuva bakiri ruguru iwabo akimubona ambye ati Maya urino ego cyane niho baca baricara Maya aramusigurira ubuzima arimwo n'ukuntu vyagenze kose kugira ngo aze mu gisagara. Umuhungu biramukora ku mutima kuko umuhungu we yarasanzwe amukunda Maya cyane ashira musaba ati Maya rero ko numva kugendekeye uku reka genda gukunde dukundane nzokumenya kira kintu icyo ushaka cyose nzoguha no mwiri wanyu nzobafasha hama umunsi ugeze dukore mariage tubane kandi akazi ko gusereva mu kabare uce ugaheba. Maya ko nta yindi sho yarafise yaravyemeye ko nundi yavuga ati ndose umuntu ankunda ashobora kuntera iteka nta kindi kintu gisumba ico. Maya yaravyemeye ka kazi aragaheba. Niyo rero wanje umuhungu aramuhamagara barasohokera ahantu baricara ambwira ati mukunzi wanje jewe uko biri kose ndafise gahunda ngomba mve muri kino gihugu nje muri Amerika ngomba nje kubandanya amashuri yanje degree ndayikwize ariko ntacu uzombura na mukunzi wanje nzokuba hafi. Ico gihe cyose umuhungu ntabwo yigeze amenya yuko Maya abana n'abandi bakobwa baba maraya kandi Maya ntiyigeze ambwira yuko abakobwa babana n'abamaraya gusa yambwira ati bana n'abandi bakobwa babagenzi nabo nyene bikorera ivyabo umwe wese bari mu vyiwiwe.
kandi Maya wewe nta ngeso mbi yari afise ko nta nizo yakuriyemwo, yarakira umwigeme abushitse. Rero niho umuhungu umunsi wo kugenda arambwira ati ntugire ikibazo, uku nyene ndakwitaho. Mu vy'ukuri yaramwitaho, yaramuha amafaranga ntaco yabura muhiri wabo, yararungika amafaranga make make, eka ibintu vyari vyifashe neza. Rero umuhungu asharamubwira ati Maya, jewe ngomba ndagusige ngende, ariko ntusimbuke umutima, je nzokuba hafi. Niho rero ivy'urukundo murabizi, urukundo rwarabatwaye mu gusezerana, basanga bagiye no mu vy'imibonano mpuzabitsina barabikora. Rero uyo muhungu niwe yabaye umuhungu wa mbere amenye ubukumi bwa Maya. Bisigura yuko Maya kuva ico gihe cyose yari bwakubagane, yarakira umwigeme abushitse. Rero umuhungu afata akayira aragenda, aramubwira ati ukunda gusanze, iri ni isezerano rikomeye rizotuma ndagukunda ibihe vyanje vyose. Uzuzigama isezerano, nzogaruka nje kukurondera wewe, ata wundi azoba anzanye. Maya aravyemera ati nanje nzogutegereza igihe cyose uzomara, uzonsanga uko nsize niko uzonsanga, kandi ndagusezeraniye yuko ntazigira ndaguheba canke se ndaguhemukire. Bagenzi, iyi ni love story ikomeye cyane, reka tuyibandanye. Umuhungu amaze kuja muri Amerika, kuva umunsi Maya amwerekeza kuri airport, ntabwo basuye kandi guhura na Maya canke se ngo bavugane kuri nimero canke se kuri telefone canke se kuri WhatsApp. Umuhungu akigenda, communication yaci ihagarara hagati yiwe na Maya. Bigaragara yuko umuhungu amaze gushikayo yagize ikibazo runaka Maya atashoboye kumenya. Ukwezi kwa mbere kurahera, Maya ata apere ata message ya wa muhungu. Babagenza bambwira ati none ko ukwezi kwaheze ubona biza kugenda gute? Uyo mugabo wawe yagiye, mubwira kurungikira amafaranga uzane turihe inzu n'ivyo kujya, no tuguma tukumenya ubaye umwana. Maya arababwira ati ndamurindiriye, ni mundindire gatoya, ndazi yuko bizogenda neza, ndazi yuko ari bundondere kuko yampaye isezerano, n'ubu ndacarizirikana yampaye isezerano rikomeye ku buryo ntashobora kwimvira yuko ashobora kuba yampevye canke agafata izindi gahunda. Rero Maya akomeza kwimvira ati none uyu muhungu yoba yaragiye Burundi, nzoca mbaho gute, ndoca nsubira ruguru? Oya ntivyo ukunda. Niho rero Maya atangura kwimvira ko yosubira muri ka kazi ko gusereva. Ahantu zaba bagenzi baramubwira ati oya kanya kazi siko, ingo tukwereka akazi ushobora gukora, uronka amafaranga menshi aboneka, ushobora gufasha iwanyu, ukambara neza, ukabaho neza atakibazo na kimwe ufise. Mu vy'ukuri Maya byaramugoye kwanza kwakira, ariko baramubwira ati ngo tugende umunsi wa mbere, ndazi yuko uri bubimenyere. Bacha mutwara muri boîte aho bakunda kugenda kurondera isoko. Iyo baribuze ku mabarabara baragenda ku maboîte bagatamba, abakire baba bashimye canke se umuntu wese amushimye afite amafaranga yiwe, yaratora umukobwa bakagenda bagaheza ivyabo. Rero Maya aragenda umunsi wa mbere muri boîte mu kavyiniro. Bagenzi muravyumva yuko umunsi wa mbere kandi umukobwa atakuza kubagana. Murabizi ko umukunzi we niwe yabaye wa mbere amumenye ubukumi. Maya amaze gushika mu kavyiniro yaragize ubwoba, yabaye kwifata. Nakajya kantu ko kuva mu cyaro ntikari bwamuvemo, ariko bagerageza kumwereka yuko ari bisanzwe. Umunsi wa mbere aratamba, yigana abandi ukuntu batamba, nubwo yatamba vyanga. Hacabaho rero umuhungu ariko aramwihweza ukuntu atamba, umuhungu ariko araraba ukuntu atamba, yari ku ruhande umusore mwiza, wumvise handsome boy, yari umusore mwiza cyane kandi yari célibataire, yari bwubake, yari umusore aje kumara nyene umwanya, agerwe ibyimvira bigabanye vy'akazi, aje mu yindi mode. Yamaze kubona Maya aramugomwa, ashiragenda aramwegera Maya, ambwira ati je nagushimye, tubigenze gute? Ambwira ati amafaranga. Ko abagenzi bambwira ati Maya, umuntu wese aza kugushima umubwira amafaranga ngano kunuko. Umuhungu ati sawa. Bache baragenda, ashavuga ati kansezera abagenzi banje. Ahamagara abagenzi barambwira ati okay uyu nta kibazo, kuko yarahamagara abagenzi bakababaza ati mbega uyu muntu muzi gute? Barabwira ati mbega uyu muntu muzi gute? Ari umuntu amuzi navuga ati oya uyo siwe. Okay uyu muhungu nta kibazo, ni mugende na mahoro. Maya aragenda ijoro rya mbere ararana n'uyo muhungu. Uyo muhungu aravye uburyo Maya yamunezereje, yaramwishimiye Maya, kuko ni sinzi ko abagore baba batandukanye, ariko amakuru nuko nyene ameze. Umusore yarishimiye cyane Maya mu gitanda, ku buryo yumvise ko nta wundi muntu yosubira kubonana nawe atari Maya. Bukeye aramweza amafaranga aragenda, ashamusaba Maya ati ushobora kuma nimero ya telefone kubera numvise wanshitse ku mutima, numvise nakugomwe.
Maya aramuhereza nimero ya telefone, Maya arataha. Bukeye mu gitondo hageze ku kagoroba amasaha basohoka basubira kandi muri ya boîte. Maya yari amaze gutangura kumenyera, atangura gutamba kuko umuhungu we yamusanze Maya atarakubagana cyane. Biranamutangaza arimva ati mbega umukobwa bayidandaza akaba ameze uku kuko baratandukanye. Hamwe yumvira ati usanga ari byo bakoresha kugira ngo bashobore kuguma bari fresh, bashobore kuguma mengana udukumi, ariko we yavuga ati ntaco tuzokorana uko nyene. Maya rero amaze gusubira muri ya boîte ariko aratamba, haza abandi basore kumutambisha kumbe wa musore nawe aho yari yicaye yari nyuma ariko aramwihweza Maya. We umusore yamaze kuzamo ikintu cyo kumukunda Maya, atangura kumyumvamo, abonye umuntu amutambishije akamufuyira agafuha kumegana umugabo wiwe. Niyo rero kucaza amufata ukuboko Maya amutwara ku ruhande. Undi muhungu yari yashaka kugura Maya araza, uyo undi muhungu acishaka bagwane, arambwira ati kiraza yuko umukora kwa kiraza gute n'usimara yanone ntiyidandaza we wamuranguye none. Arambwira ati désormais namushaka bo utambisha genda utore muri bajya bandi, uyu ntago umuntu numwe amukorako. Maya aramaze uyo muhungu ati wayi kubera iki ukoze ivyo? Arambwira ati Maya nakubwiye je ndagukeneye uzuburi uyu wanje, ibyo bintu by'abandi bireke. Ngati ariko ntago uri umukunzi wanje, nta nubwo uri umugabo wanje, je ngandi ku isoko ndi ku kazi. Arambwira ati okay, ushaka nzo ndaguhemba angahe ku munsi ariko nzose kandi gutambana nabajye bahungu. Ati okay, aho yaze neza. Bace basaba baratahana, bararyama irindi joro buraca. Ujya munga cyarambwira ati Maya ndagusaba ikintu, woshobora kuguma ngaha muhira tukagumana, nkazoguhemba amafaranga ukura hariya kugwiza 5 ariko ukaguma ngaha tukagumana. Maya aravuga ati ndagenda kubaza abagenzi banje kwanze numve ico bambwira nico ndibuze kukubwira, nibanyemerera sawa, nibanka ntavyo nza gukora kuko nibo banyigishije kano kazi. Ati sawa. Maya carataha. Kumbe wa muhungu yakomeje kuperereza ubuzima bwa Maya ni wabo. Wa muhungu acafata decision, afata umwanzuro wo kuva ngaho aja iwabo na Maya mu caro. Arahashika ku gatumba ku bavyeyi. Amaze kuhashika abavyeyi baramwakira, aridondora, aravuga yuko ari umukunzi wa Maya, aravuga yuko ashaka kumukwa Maya amubere umugore wiwe w'ubuzima. Papa wa Maya acha telefona Maya kuko ico gihe cyose abavyeyi ba Maya ntibigeze bamenya yuko Maya yidandaza. Maya amafaranga yakorera cyarungika muhiri wabo bakifashisha, yarakorera udufaranga aciye muri ubwo buraya akarungikira muhira, ariko abavyeyi ntago bari bazi aho ayo mafaranga Maya ayakura. Babona gusa barungikira ariko ntibigeze bamenya ati Maya uko biri kose ariko arakora kano kazi, ariko arakura ngaha amafaranga. Bo bari bazi yuko Maya ariko arapambana n'ubuzima bisanzwe. Niho rero Maya bimaze kugenda uko, Maya aragenda muhira kwambwira ati nyaruka ni urgence, hari umuntu agukeneye ngaha yaje kukuraba kandi bisaba yuko uza byihuse. Maya acaragenda muhira, acarakanguka kibona wa muhungu ahora mugura ariwe ari muhiri wabo, arivuga ati mbega ibi nibiki bigenze gute? Aca aramutwara umuhungu ku ruhande ati nizere yuko utababwiye muri uko je nidandaza, ndagusavye. Aravuga to yaje byose byo byanzanye kwidandaza, ndabizi ko widandaza ariko jewe naje kusaba irembo, shaka ndagukwe umbere umugore wanje w'ubuzima bwanje bwose. Maya ni ari kwanka wawo aratunguka, aravuga ati wa muhungu ari seriye na jewe. Wa muhungu aramukwa, barabashingira imigenzo nyene, byose bigenda neza, baca bakora mariage aba aramutwaye. Wa muhungu acamubuza abagenzi bose baba maraya bakorana, Maya aravyubahiriza, acatangura ubuzima bushasha, baravyana umwana wa mbere. Bageze ku mwana wa kabiri, umuhungu wewe igihe cyose yama yimviriye kakanu kuko Maya yahuze ari maraya, kakanu kwa kuntu bamutambisha ajya amasene yaguma garuka mu bwenge bwiwe, akimva ati none ubu koko nta muntu ariko aramurondera kandi ari mu rugo. Aramvuga ati ubu koko ntabwo ariko arakora nka vya bindi, ubu koko nokumira gute yuko imisi asagiye ku kazi agasiga umugore muhira. Yama yimviye yuko haje abandi bantu kumuresha, bivanye na caga icapo ca kera Maya yari afise cuko yidandaza. Umunsi mwagiye kuri biro yicaye ariko arimvira, amera nk'umuntu ariko ararota, abona umukozi wo mu nzu ujya akora kuri portail, umwe yugurura portail, umugatekeeper, umuzamu sinzi, abona bariko baragira imenyerano, amumenyera adahari, no kuvuga bakora nk'ivyo bokoze we n'umugabo wiwe. Acarataha.
agitaha ashika kuri portail yugurura ahamagara wa muzamu amukubita amakofi menshi je ntari mu rugo rwanje wowe ucigora ibi no kuvuga we yaramaze kugira insecurities yaramaze kugira insecurity muri we ikintu c'icizere ntaco yari afise ku mugore wiwe kandi umugore yaratuje ari mu mama tuje neza mu rugo umugabo araba muri iyo insecurity umugabo arabaho ubuzima bubi kuko ntigeze atekana yaguma yumvira yuko Maya ariko arakora bya bindi yamukuramwo na hamwe yigeze yumvira yuko umugore we atuje igihe cyose adahari yumvira ko umugore wiwe uko biri kose hari ikintu kitagenda neza rero Maya umunsi umwe agiye kwiduka agiye kugura ivyo kurya avuyeyo acahura na wa muhungu bakundanye ubwa mbere ujya muhungu yamukura ubukumi hambye ati Maya ubu ufise umwana avuga ati Maya ntigikunda je urazi ko wampaye promesse yo kuzondindira avuga ati ntigikunda ubundi umugore w'umuntu please mbabarira ubundi umugore w'umuntu narakurindiriye waragiye umwaka urahera utamvugishije utandondeye imyaka 2 imyaka 3 imyaka 4 none iyo myaka ine naye kucambaho gute navuye ruguru nasi ubuzima bubi washaka bice bigenda gute je ubundi umugore w'umuntu ndubatse mfise umugabo n'abana babiri wa muhungu ati oya ntibikunda jewe ni jewe uri umukunzi wanje nahama bishaka gukunda yuko uvuga ati nuku ntigishobora gukunda jewe naragukunze jewe ndi tayari kuri buri kimwe niyo mugabo muvuye ko je ndagutware ati ntibikunda wa mugabo wa Maya nawe hari muhira akomeza kwiyumvira ati mbega bizogenda gute umugabo yamana insecurities ntigeze atekana na rimwe kumva yuko umugore wiwe ho bari abandi bantu bashaka kuba bamushaka canke se bamukeneye muri ubwo buryo rero ujya muhungu arambwira ati jewe ndi tayari kuri buri kimwe umugabo muve ko je ndagutware rero umugabo kubera kujya kuntu yagumye yumva nyene ko atacizera afite umugore wiwe yaragiye ku mupfumu araguza umupfumu barumvikana ati umugore wanje akazabona n'undi mugabo atari jewe bazoce bafatana ntibazi bavaneko ati egome wa mugabo aguma telefona wa musheri w'umugore wiwe wa musheri wa Maya wa kera akaza telefona Maya kenshi gashoboka umugabo akabona apere ariko umugore akanga kwitaba umugore akacegenda kwitaba hanze akambwira ati ndagusabye ntuntelefone please ntuntelefone je ndumugore w'umuntu reka kunyicira urugo twarakundanye waramaye isezerano ariko vyaranse kubera yuko ntago narakubuze sinari kuvyihanganira mbabarira rero ndeke nubake umufise umuryango mfise umugabo mfise n'abana mbabarira je nubake nawe ubandanye n'ubuzima bwawe tangura bishasha ntagejeje nyine ndi kuri nose abakobwa ni benshi uzozana n'abandi umuhungu aramurahira ati ntigishobora gukunda ambwira ati basi uzome umunsi umwe basi tuyage turi kumwe jewe ubimbwire turi kumwe amaso mu yandi Maya aranka avuga ati je nta gahunda notanga ndi ku mugabo niyo rero umugabo aca ahenda umugore yuko agiye gukora mu vy'akazi hanze ko ategereza kumarayo imisi 7 akagaruka kumbe umugabo siwe yaragiye umugore aramuherekeza umugabo abona nyine umugabo ati aragiye Maya rero wa musheri we wakera aguma murondera aguma amutakambira ati basi mu muburano wa nyuma ndakubona amaso mu yandi ntume ndagusezera basi umbwire bayi ndakubona amaso ku yandi Maya ariyumvira ati reka ambwira ati je ngoma ndagumurano wa nyuma ndabikwibwiriye turi kumwe ku buryo ntuzuse kandi kurondera ko je n'umugore w'umuntu ndubatse mfise umuryango Maya baragenda barabonana ariko murabizi ivy'urukundo umuntu mwakundanye umuntu nta kibi mwapfuye de plus umuntu yamutanguye ari nkumi bamaze kubona na Maya byaramunaniye kwifata umuhungu atangura kumusomagura mu izosi umuhungu atangura kumukorako umukobwa umugore aca arata ukwemera asanga yamaze koroha kubera ari n'umukunzi we bari bakundana cyane yaramuba hafi yaramukunda yaramufasha bagifatana nyene batanguye kuja mu vyabo baca baramatana biranga yuko bavanako baramatana baragerageza kuvanako biranga isaha ya mbere irahera isaha ya kabiri irahera isaha ya gatatu irahera isaha ya kane irahera wa mugabo wiwe aratelefona umugore ntiyitaba wa mugabo acamenya yuko bari ikintu cyabaye kubera umufumu yaramubwiye ati ntihagira ikintu kiba uzobyiyumvamwo arumva nyene ko abyumvisemo umugabo acavana yari mu hotel arataha saa 3 z'ijoro saa 4 umugore ntaraza telefone umugore ntiyitaba aravuga ati ngaha kabaye rero niho umugore ku kanyuma
baciye barondera umupfumu. Uyo mupfumu kuko uyo muhungu bafatanye yaciye telefone umugenzi we basanzwe bakorana ambwira ati jewe nagize ikibazo gikomeye ingu ndabe ku hoteli nini ati ahubwo bikunze uzane n'umupfumu kwa ibintu vyatubaye ko birayobeye. Azana umupfumu, wa mupfumu arababwira ati ngaje nta kintu na kimwe no bafasha. Umugabo w'uyu mugore niwe wenyene yoza akabamatura. Ati umugabo w'uyu mugore niwe wenyene afise ubasha bwo kuza akabamatura. Wa mugabo aho yarari baramutelefona araza. Kumbe nibi wahora unkorera nahora ndavyumvamwo, kumbe wahora unca inyuma imyaka yose twabanye wabaye unca inyuma. Muravyumva yuko Maya ntigeze aca inyuma umugabo we imyaka yiwe yose, ariko byaramushikiye kubera uyo muntu bagendanye, ariko mnumva yuko ntabwo yigeze aca inyuma umugabo wiwe, ariko vyabaye ni nka satani, namba ari satani, ni nka satani gusa yabikoze kugira ngo bigende nabi. Umugabo aravuga ati sindi bamature murapfa uko nyene. Umupfumu arababwira ati utabamatuye bisigura yuko bapfuye bafatanye, kuko inyuma y'amasaha 28 barapfa bose. Ibitsina vyabo ushubikata ubishire mu isafuriya ubiteke ubirye, kugira ngo kuko utabikoze uko nawe urapfa. Wa mugabo yumvise ukaravuga ati ibintu birakomeye, ati reka ntume ndavyemera ndabibakorera. Aca arabamatura ambwira ati jewe kuva uno munsi abo twavyaranye barakwiye, turatandukanye biraheze, fata ubuzima bwawe nanje mbadaye ubuzima bwanje, divorce aho nyene. Maya biramucanga mu mutwe. Umugabo ya telefone abibona Maya avuga ati jewe umukobwa wanyu bigenze kunuku singira umukwe wanyu kuva uno munsi ni isaha arabaye rungikira amafoto ati nuku. Inkuru irasambagira irakwiragira ku ma réseaux sociaux yuko Maya umugabo wiwe yamufasha amagurane n'undi mugabo kandi bose bafatanye batari buvaneko. Rero abakunzi ba Royal TV ati none vyahereye umukobwa umugore amaze kuba divorce n'umugabo wiwe, wa muhungu babikorana yambwiye ati jewe nico nari shaka ingo ndagutware dukore mariage umbere umugore niwe nakunze nubwo byaye gatanu nategeza gukurayo. Maya kwera n'undi ntaco yaracera muravyumva. Wa muhungu nawe yaramukunda cyane Maya, urukundo rumwe rushitse nuko gusa yashitse muri Amerika acagira ibibazo bituma Maya badasuka kandi kuvugana. Baca baji wabo na Maya asubira mukwa bushasha bakora indi mariage nziza. Maya asubira kandi kuja mu rugo n'umukunzi we yamutanguye ubwa mbere, umukunzi we yamukunze, umukunzi we ibyase yuko ahemuka kwisezerano bari bafitaniye. Abakunzi ba Royal TV, inkuru yacu nyigisho naho igarukiye. Ikibazo ngomba ndakubaze, mbega Maya ico kintu yakoze yoba yaramenje? Mbega ko abeshi dukunda kubona umuntu yaguye mu kibazo runaka tukaca twihutira guca imanza twihuse, kuko nk'umuntu wo ku ruhande yari kuvyumva ari kuvuga ati uyo mugore n'umugesera bien sûr yarakoze ikintu kidakogwa, ariko eske nawe urimvisha yuko ivyo bintu bishobora kubaho canke se bishika mu buzima bwa misi yose? Mbega ikiza kuba uri uyo mugabo wa Maya wari kugumana insécurité canke ko n'ubundi wari uzi aho wamukuye ukaba wamutwaye umuzi ukabuza aho vyaciye kugira ngo mubane, wari kuguma wimvira ati mugabo umugore wanje nuku. Rero bakunze ba Royal TV, mu buzima umuntu ahura na vyinshi. Umuntu afise ivyo yaciyemo kuva akiri muto gushika akuze. Umuntu wemeye kumukunda umuzi uzi n'ivyo arimwo n'ivyo yakoze n'ivyo yaciyemwo, ukemera ugafata decision ati umuntu niwo dushobora kubana. Iga kugira icizere, iga kugirira uwo mukundanye icizere, iga kurinda isezerano, iga kumwizera, iga kumuba hafi, kandi mumenye yuko hajya ikintu cyose kirabaho ari umugambi w'Imana. Maya ashobora kuba yarabanye n'uyo mugabo bakavyana abana babiri atari we mugabo we isezerano vy'ukuri, kuko murazivuga ko vyarangiye bahibanye. Maya aza kubana n'urya yamutanguye ujya mukunze ubwa mbere atawundi muhungu aramukorako. Rero igihe cyose ishaka ry'Imana niryo gikorera. Sometimes urashaka kubona umuntu arakoze ikintu kibi, bien sûr urashaka kubona umuntu arashikiwe n'ikibazo biragiye ku ma réseaux sociaux, ntuze wirukire guca imanza, ntuze wirukire kufata ico kintu nko kumenga ni catastrophe mubayeko. Iga gutahura muri situation zose, iga kwiyumvira ati mbega uyu muntu kwiki kintu cyashitse cyo bacatewe niki. Gatatu, iga kumenya umuntu, iga kumenya situation y'umuntu, maze wirinde kujajinga n'ingoga wihuse. Abantu benshi ku marezo sociaux n'abantu bajajinga, abonye akantu kagurutse kuri rezo sociaux yirukira kujajinga atabanje gutahura. Tahura la cause, tahura impamvu, tahura igituma. Ubonye abantu bacanye, mubonye ibintu bigenze nabi, tahura,
mbega vyatewe niki, mbega apart yibi uyu muntu ubuzima bwiwe bumeze gute. Abantu benshi babayeho muri depression, abantu benshi babayeho mu ntambara z'ubuzima zidahera. Rero akenshi ntavyo bovuga, benshi baravyigumizamo bikabahokiramo bikabapfiramo bikababuriramo. Rero iga gutahura umuntu, umenya ati nambuye umuntu yashikiwe n'iki kintu, icamushikiye kubera iki, catewe niki, vyahereye bishika hehe. Rero nawe ushaka ufise ico ushira muri commentaire, muravimba yuko kuri Maya yari yasevye, ariko ngira niryo ryari shaka ry'Imana, nuko inkuru y'ubuzima bwa Maya yagenze. Ubu Maya tuvugana ni umumama afise abana bane n'uyo mukunzi we mushasha, kandi babanye neza, bafise urugo rwiza, barubatse, urugo rurakomeye. Yari Bella Shaka ro kuri micro za Ray TV. Iyo nkuru ikaba ari cyo yagusigiye, shira muri commentaire uvuga ati ivyo bintu namba vyari vyarabaye, nukumenja umwe wese abivuge nkuko avyumva. Kora partage kugira ngo bishike n'abandi bose. Rero tuzadusubira naho butaha. Inkuru namba yakuryoheye, shira ko like. Bye bye. Lloyd TV.